Bakunzi ba radio Nderagakura ndabahaye mwiriwe ndabana ikaze mu makuru ya nyuma avugwa mu Kirundi nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yahaye umubonano uhagarariye Burundi mu rwego nshingwantwaro rw'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD. Umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere akavuga ko mu byo baganiriye harimwo kurabira hamwe imigambi yoshigwa imbere mu gufashanya. Mu gisata c'indero ngo abanyeshuri bazotora ikibazo ca leta exit uwo mwaka ngo bazinjirira rimwe muri kaminuza n'abagikoze mu mwaka uheze. Vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'indero François Vyarimana aho yarahejeje gutanguza ico kibazo kuri uyu wa kabiri. Muri aya makuru turaza kubabwira uko byari vyifashe mu ntara zitandukanye ahariko hakorerwa ico kibazo exit nka hose akaba atangorane zibonekeje. Idonido mu kanya gato. Kuri mikro muri kumwe na David Rakoze utuma amajo bashikira akabari shaka bigira imana nkaba nongeye kubaha ikaze. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yakiriye mubiri we muri Ntare House kuri uwa kabiri genekezo rya 11 mu kakaro umwaka wa 2023 uhagarariye u Burundi mu rwego nshingwantwaro rw'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD umupfatsoni Chantal Modeste Nano. Mu byo baganiriye hakaba harimo gusuzuma ingene iyo banki ifashanya na leta y'u Burundi mu kurangura imigambi itandukanye hamwe n'imigambi igiye gushigwa imbere. Kurikire Moise Nkuru nziza umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere. Uyo yaje arongoye izo ntumwa yabanje gukenguruka cyane akengurika aho Uburundi bugeze yagarutse rero cyane ku migambi isanzwe ari y'igihugu canke y'akarere iyo banke ya Afrika mu jejwe iterambere isanzwe ifashamo mu Burundi aho yagarutse cyane ku migambi 19 bagarutse ku nyamukuru iyo banke isanzwe ifashamo Burundi imigambi twavuga ko yatanguye mu 2018 mbere ikaba imwe muri yo igiye kurangira muri mwaka 2023 aha cyane ni migambi hagaze mu gisata c'uburimyi migambi hagaze mu gisata c'umuyaga nkuba migambi hagaze mu rudandazwa migambi hagaze mu gutwara abantu n'ibintu chemin de fer ahanini akaba ari iyo migambi baciye ku masonga rero yamenyeshe yuko nk'usanzwe aserukira Uburundi muri BAD yaje kugira ngo yirabire bwa mbere ingene iyo migambi iriko irarangurwa yongere kandi barabe n'ivyo Uburundi bwifuza ko bwashize imbere ico bitare priorité iyo banke ya Afrika ije terambere yobandanya ishikira ko Uburundi na burya bagiye kuraba kugira ngo barabe ikindi kiringo iyo banke yosubira kubandanya yerekeza ifasha imigambi y'igihugu cacu Burundi. Nyakuba umushanganje wa mbere yakengurutse arakenguruka iyo ntumwa idasanzwe ya BAD yaje hano mu cacu Burundi kugira ngo yirabire vy'ukuri aho Burundi bugeze haba mu by'iterambere akaba yavuze ati sinkekeranya mwahishikiye mwabonye biri kubirarangurwa kandi murabona n'imbono Uburundi uno munsi bufise imbono yakazoza imbono y'umwaka wa 2040 igihugu cifashe n'umwaka wa 2060 igihugu iteye imbere ati rero mwaje kugira mubibonere kandi mugende mubane muduserukira vy'ukuri muri urya rwego nshingwa ntwaro wa BAD kugira ngo mubandanye muherekeza imigambi y'igihugu cacu Burundi. Amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata c'indero. Kuri uwa kabiri niho abanyeshuri bahejeje ivyigwa by'ishuri binyuma y'ishure shingiro bo mu gihugu cyose batanguye gukora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana akaba yatangurije icese ico kibazo kuri lycée Buhonga araja no kuri lycée Etoile de Montagne yo mwijenda mu ntara ya Bujumbura hamwe no kuri lycée Tora lycée Matana na Kiryama zo mu ntara ya Bururi. Akaba yamenyesheje ko abazotora ikibazo ca leta cy'uwo mwaka bazoca binjirira rimwe muri kaminuza n'abakoze ikibazo mu mwaka uheze. Kurikira umushikiranganje w'indero François Vyarimana. Turahejeje gutanguza ikibazo twita examen d'etat gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Kuko rero mwabibonye mu bibanza vyose twagiye turacamwo ico kibazo kiriko kirakorwa neza cane kandi nta ngorane twovuga ikomeye twabonye. Rero abazokora ico kibazo bari bategekanijwe bangana n'ibihumbi 50,950 ariko kuri abo hiyongeyemwo bamwe baza gusubiramwo ikibazo twita mu rurimi rw'igifaransa aba autodidact. Ku masantre yose twagiye turacako nta nahamwe twasanze aba autodidact
bari munsi ya 20. Murumva yuko abaje gusubira muri ico kibazo atari bake kandi ni vyiza cane gose. Abanyeshure baje gukora ico kibazo bava ku mashure angana n'igihumbi n'ijana na 13 bakaba bariko bagikorera mu bibanza 106. Abakora ico kibazo kandi akandi kantu twoshikiriza nuko harimwo abatize mu Burundi, harimwo abize muri Kenya ariko bakiga programme y'u Burundi, harimwo mbere n'umunyamahanga. Urumva yuko iki kibazo c'uno mwaka gifise akabirya kurusha ibindi twahora dutanga. Hanyuma kandi ikindi twomenyesha nuko abazotora iki kibazo bafise amanota meza, bamwe bahora baja muri kaminuza za leta bazoca bagenda muri kaminuza batabanje kumara umwaka muhira kurya vyahora. Rero twaje ngaha kugira ngo tubatere intege babikore umutima uri munda, kandi natwe tubifurije yuko boronka amanota meza, umwimbu kaba mwiza gusumba umwimbu twarose mwaka uheze. Mu gisagara ca Bujumbura nko ku bibanza vya ETS Kamenge na Lycée mu Nyakabiga ico kibazo kikaba cagenze neza. Ivyo vyemezwa n'uwaragarariye ikorwa ry'ico kibazo ku ishure ETS ya mbere Nibogora Agnes. Ni inkuru dukesha Gerard Nkeshimana. Kuri ETS Kamenge ya mbere hari hitezwe abanyeshuri 413, hakoze abanyeshuri 398. Umukuru w'abacungera ico kibazo ku kibanza ca ETS ya mbere Nibogora Agnes atubwira ingene vyagenze. Twari twiteze abanyeshuri bashika 413 ariko muri abo baje bose, kuri abo bari bitezwe hari abanyeshuri batamenye mu ishure, abo ntibari gutegerezwa gukora ikibazo, mugabo twasanze bari ku rutonde rw'abakora, ariko twaciye tubakura kuri liste kandi kanatsinda nabo nyene ntibari baje. Hariho rero n'umunyeshure umwe yasivye. Ba autodidacte narose 15. Muri rusangi ikibazo cagenze neza cane. Ikintu gitoyi gisa n'ingorane mugana nayo nyene yatoreye umuti ni bibazo twasanze batekeye ibidakwiye. Hanyuma twace twikora ngaha turabifotoza kandi bose bariko barakora nta numwe ataronse ikibazo. Nayo mu kibanza ca ETS ya kabiri hari hitezwe abanyeshuri 140 bakaba bakoze bose. Muri abo hakaba harimwo abanyeshuri 18 basubiyemwo. Aho ni mu gihe mu kibanza ca Lycée Nyakabiga hategerezwa gukorera abanyeshuri 467. Muri abo hakaba harimwo abasubiramwo 21. Igihe twahashika kwisaha ya 3:40 bakaba batari bwamenye igitigiri c'abasivye. Mwomenya ko ico kibazo catanguye muri rusange igihe c'isaha 3:00 mikeyi. Mu ntara ya Bubanza naho ico kibazo kikaba cyagenze neza kandi kikaba cyatanguye hakiri kare, nk'aho mugenzi wacu Annonciate yaciye kuri Lycée Bubanza no kuri Lycée Notre Dame de la Paix. Mu bakoze hakabango harimwo abagendana ubumuga be n'abasubiramwo aba autodidacte mu Gifaransa. Annonciate Ndikumana. Mu ntara ya Bubanza ikibazo ca leta cakorewe mu bibanza 5 nko kuri Lycée y'Ibubanza. Ico kibazo catanguye gukorwa isaha 2:05. Abagicungereye nabo ni 21. Ku bitigiri by'abanyeshure 398 bari bitezwe harimwo umu autodidacte umwe. Umunyeshure umwe gusa niwe yasivye kubera yaramaze imisi agwaye yagize isanganya. Ikindi kibanza twagendeye ni kuri Lycée Notre Dame de la Paix do Bubanza, naho nyene ico kibazo cakozwe kikaba catanguye isaha 2:10. Uhagarariye ico kibazo kuri iyo centre Gashaka Joel imbere yuko ikibazo gitangura yabanje kwibutsa yongeraho impanuro abanyeshure hamwe n'abajejwe kugicungera. Mwomenya ko kuri ico kibanza abanyeshure bangana 478 harimwo 5 batari banditswe hamwe n'umu autodidacte umwe n'uwundi agendana ubumuga bwo kutabona aribo bakoreye ico kibazo. Ibubanza Annonciate Ndikumana ku bwa Radio Nderagakura. Mu ntara y'Ibitoke naho ngo abanyeshure basubiramwo bakaba batari banditse bakaba bace bahabwa inomero. Inkuru dukesha Marie Jose Kazosi. Hano mu ntara ya Cibitoke ico kibazo kiriko gikorerwa mu bibanza 3, aho ni Lycée Cibitoke ya mbere, Lycée Cibitoke ya kabiri na Lycée Butara. Kuri Lycée Cibitoke ya mbere kikaba catanguye neza, abanyeshuri bose bakaba baronkejwe impapuro z'ibibazo eka mbere n'impapuro zo kwandika kw'inyishu na za mpapuro bita brouillon. Abanyeshuri baba autodidacte bamwe baza kusubiramwo umwaka bakaba bari 25, abo bose bakaba batari banditswe bakaba baronkejwe inimero d'inscription zibatuma bakora
bakora ibibazo abasivye bakaba bibonekeje na cane ko wasanga ari ba banyeshure batamenye mu ishure kuri lycée Cibitoke ya kabiri bose hamwe abakoze ico kibazo bakaba bangana 630 bamwe bita aba autodidacte bakaba bari 18 nabo nyene bakaba batari banditswe ku ntonde bace baronswe nimero zishasha bakaba ata numwe yasivye mu bari bategekanijwe kuza tubibutse rero ko n'amashuri yahakoreye ari amashuri yose hamwe 18 kuri lycée Butara naho bakaba batanguye isaha 4:45 bikaba vyatewe nuko ikibazo aho cyategezwa kurara hari hagatambuko ugereranije naho kiza gukorerwa abakoze bose rero bakaba bangana 524 bamwe bita autodidacte nabo bakaba bari 16 bashoboye kubona abasivye 25 kumvo zitandukanye hibonekeje rero impapuro zibiri zoba zitashoboye kuboneka no kuvuga bakehaniwe ku mpapuro zibiri z'ibibazo rumwe rw'igifaransa n'urundi w'ikindi cigwa ariko umuti waciye utorwa mu Cibitoki Marie Jose Kazosi ku bwa radio Nderagakura. Mu ntara ya Gitega naho mu bibanza mugenzi wacu Gabriel yaciyemwo hamwe catangwa inyuma y'isaha 3 kubera imvo zitandukanye ni nko kuri ETESA aho ngo hari abanyeshuri bo kuri Eto babanje gusubizwa inyuma kugira bimoshe inkuru ya Gabriel Bigirindavye. Mu ntara ya Gitega ikibazo ca leta cyo mu mwaka wa 2023 aheshi catanguye neza neza inyuma ya saa 3 cyane mu bibanza biri ku muruno mugwa mukuru wa politike Gitega kuri lycée technique Krisiro wacatanguye isaa 3 kubera imodoka yunguruza umukuru w'abajeje gucungira ikibazo n'abari kumwe yapfuye barindira ko imodoka yo kuri ETSA iza kubatora ibanje gushikana abo kuri ETSA kuri lycée Gitega catanguye isaha 3:30 kuri lycée Sainte Thérèse catanguye isaha 4 zuzuye aho batanguye kare isaha 2:50 akaba ari kuri Senede kuri ETSA Gitega akaba bacerejwe no kurindira abanyeshuri cyane b'abakobwa abeshi bo kuri Eto baje bateretse imishatsi baca barungikwa kwimosha ikibazo rero gitangura ari uko bashitse mumenya ko ejo ku munsi wa mbere kuri ETSA gushika isaha 6 hari habuze abacungera ikibazo bava muri no ntara kuko hari umwe gusa ariko uno munsi bari bakwiye kiretse umwe yasubirijwe naho ku kibazo c'abanyeshuri 13 bo kwishure y'ubuhinga byigisha iby'iterambere ry'abene gihugu mu gifaransa École de la formation technique and développement communautaire ntibari bisanze ku ntonde ku kibanza bakorera ko cyo kuri Senede umukuru w'ico kibanza Sikugabo Ladislas akamenyesha ko yaciye bivugana n'abatwara mu gujeje gutegura ico kibazo baca barabarungikira kuri WhatsApp ubwo rutonde rwabo babona kubaha ibibanza byo kwicaramwo ikindi twamenyesha nuko aheshi hibonekeje ibibanza bigaragara kubera ku ntonde ngo wasanga harimwo n'abataba bararonse impapuro z'umutsindo Igitega Gabriel Bigirindavye ku bwa radio Nderagakura. Tukiri mu ntara ya Gitega irakoze Eliezer n'umwe mu banyeshuri bagendana ubumuga yiga kuri Senede muri iyo ntara akabamenyesha ko yiteguye neza kugira zorongo mwembu mwiza muri ico kibazo akasaba abayoboye kaminuza ko botunganya neza inyubako kugira n'abagendana ubumuga bashobore kwiga kaminuza neza atangorana. Ikibazo ca leta ndavye kungene nize kungene niteguye ku bwanje n'integuro z'abigisha ndabona ati uko kizoba kimeze kose ko nzokora nkagitora mu kumenya mu ishure namenye mfise amanota 66 n'ibice 57 kuja muri kaminuza je ndavye nka jewe nk'abavyeyi biwanje nta bushobozi bafise bwo kundira kaminuza sinzi igihugu kindiye iyo kaminuza nkayiga mugabo je ndavye uburyo bw'abavyeyi biwanje ndabona ko yeri ko kaminuza kuyiga atari kirenga ibibazo nogira nuko kuntu usanga hageze yuko abanyeshuri baruhuka usanga bariko baratembera je nanje kubera yo bari muri etage nko kwinjira mu ishure byo ca bingora kubera ingazi ziba zihari canke irikinga umva kuguma ndonka umuntu aridugana byo ca bigorana ico nosaba leta nuko yoraba igafuma igerageza basi ko wumva ko hejuru tutohashika igafuma idutegurira ikibanza cyo hasi ku buryo hatotogeora kwinjira canke gusohoka canke nk'iyo tugiye gufata akayaga bisanzwe. Mu ntara ya Ngozi ico kibazo naho kikaba cagenze neza muri rusangi naho nko ku kibanza ca Lycée Don Bosco catanguye isaha 3 zirenga kubera ubwinshi bw'abanyeshuri bahakoreye byasabye ngo gusubira gusuzuma inomero hamwe no kwakira baje kwiyandikisha no musi bamwe bita ba autodidacte mu gifaransa Ingozi ni inkuru ya Eri Irumva.
Kuri lycée Don Bosco y'Ingozi, kimwe mu bibanza bine biriko bikorerwamwo ico kibazo mu ntara ya Ngozi, igihe c'isaha 3 zirenga niho abanyeshuri batangura gukora ico kibazo. Nkuko twavyiboneye, iryo teba ryavuye ku guhama nimero abaje kwisubiriza gukora ico kibazo, bamwe bita aba autodidacte mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo biremezwa na Sekamana Gilbert, asigura ko abenshi muri abo baje uno munsi. Iyindi mvo nayo yatumye haba iryo teba ngo nuko basubiriye gusuzuma ko inimero zatanzwe zihuye n'amazina yatanzwe. Ivyo navyo bikaba vyatevye kuko abanyeshure barenga 1000 kuri ico kibanza kimwe. Naho biruko avuga ko abacungera ico kibazo bakwiye. Mu bindi bibanza bitatu biriko birakorerwamo ico kibazo mu ntara ya Ngozi, naho nyene batumenyesheje ko ikibazo kiriko kigenda neza kandi ko na bamwe bisubirije mu gukora ico kibazo atawasivye. Aho twovuga nko kuri lycée Kiremba, nkuko vyemezwa na Marisu Gwanone ahagarakiye ico kibazo mu ntara ya Ngozi, akaba ari Kiremba, avuga ko n'impapuro zitanu z'ibibazo zabura baciye bazifotoza kugira ngo bazihe abanyeshure batari baronse. Eka ni Busiga kuri lycée Busiga canke Itangara kuri lycée Musenyi, ikibazo catanguye mu masambiri kandi nta kidasanzwe cibonekeje. Ingozi, Eri Irumva, Radio Nderagakura. Amakuru twabateguriye tuyasozerere mu makuru avugwa mu mashengero, aho bamwe mu bayoboke b'idini ry'Abadventiste y'umunsi w'indwi bavuga ko birukanywe babeshuza ivyashikirijwe n'umurongozi w'iryo shengero mu karere ko hagati k'ubuseruko Pasiteri Blasius Ruguri, aho yamenyesheje ko muri iryo shengero hari utugorane duto duto. Ivyo vyashikirijwe na Pasiteri Ndayishimiye Simplice avugira uwo mugwi, agasaba uwo murongozi ko yokoranya impande zibiri ziri mu matati kugira haboneke umuti urama. Twifuza kubeshuza ibinyoma twumvise ku maradiyo bishikirizwa n'abarongozi, na cane cane umurongozi w'ishengero y'Abadventiste w'umunsi w'indwi muri kano karere, no kuvuga Afrika yo hagati n'ubuseruko, Pastor Dr Blasius Ruguri, igihe yururuka ku kibuga c'indege ca Bujumbura, aho yavuga ko mu ishengero ry'Abadventiste w'umunsi w'indwi hari utugorane duto duto, ariko kandi twagomba tubamenyeshe ko ngorane ari nyinshi cane mu ishengero ry'Abadventiste w'umunsi w'indwi. Kandi twagomba tumenyeshe abizera b'ishengero ry'Abadventiste w'umunsi w'indwi, mbere n'abene gihugu bo mu gihugu cy'u Burundi n'abarongozi babaye hagufi yacu muri iki kibazo, ko ikibazo c'ishengero ry'Abadventiste w'umunsi w'indwi kimaze imyaka 5, kandi muri iyo myaka 5 yose nta na gatoyi umuti urigera uboneka. Ariyo mpamvu dusaba agateka ku bizera b'ishengero bahohotewe, bakirukanwa, bagacibwa, bagakurwa mu nsengero zabo biyubakiye atampamvu. Ikigira kabiri, mu byo twasavye amasentare twagiye turacamo mbere niyo turimo ubu ni ibintu bibiri. Dusaba gusubizwa mu kazi kubera ko twirukanywe ata amategeko yisunzwe kandi atakosa atacaha twakoze. Ubugira gatatu, hari abapasitoro birukanye bakurwa mu gikorwa kubera inyungu za bamwe n'abandi bifuza gucokera mu bibanza byabo barongoza. Abo nabo dusaba ko basubizwa gateka kabo bambuwe, bagasubizwa iteka ryabo ry'abapasitoro. Muri make dusaba abo murongozi wa kutwicarika hamwe n'abo bantu, nico kwamye dusaba kuva mu ntango, kwicara hamwe turabe ivyagoye ishengero kuva mu ntango, tubitorera umuti maze tubandanye twubaka ishengero ry'Imana. Ku isaha 2:12 amakuru twari twabateguriye hane hagarukiye. Ndakengurukiye mwebwe mwese mwaduteze yompi, nkakengurukira Charles Bigirimana ya muhinga bw'ivyuma. Kuri micro yari David Irakoze, mugira ijoro ryiza.